makuru yaranze indwi aya nayo hakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buhamagarira abanyagihugu gukurikiza ingingo zo kwirinda ingwara y'ikiza ca Marburg inyuma yaho itorewe mu gihugu kibanye c'u Rwanda aho hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku munsi wa gatatu heze inkuru tuza kugaruka ko mu idonido yano makuru yaranze ino ndwi igikorwa cyo kwandikisha imiduga kugira abayitunze bazohabwe uburenganzira bwo kunywesha igitoro cakigwa neza na bene iyo miduga ariko bakabona ko kutiyumviriwe neza n'uburongozi bwishira hamwe sopegurijejwe urudandazwa rw'igitoro idonido yano makuru ni mukanya Twongeye kubaha ikaze muri ano makuru yaranze indwi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buhamagarira abanyagihugu gukurikiza ingingo zo kwirinda indwara y'ikiza ca Marburg inyuma yaho itorewe mu gihugu kibanye c'u Rwanda mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku munsi wa gatatu uheze umushikiranganje ajejwe kubungabunga amagara y'abantu Lidwine Baradahana avuga ko Uburundi bubangamiwe cyane kwandukirwa kubera bwegereye ico gihugu naho rero ata muntu arayitogwa mu Burundi wo mushikiranganje arahumuriza ko leta yafashe ingingo zose kugira igihugu gihangane niyo ndwara igihe yotera mu gihugu tumukurikire muri iyi minsi turiko turumva ko igihugu kibanye cy'u Rwanda cyatewe n'ikiza gikomoka ku mugera bita Marburg kandi ayo makuru aremezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS. Iyo nayo ni indwara yandukira cyane kandi yica n'ingoga. Umuntu yandura cyane mu gukora ku maraso canke ku bindi bintu byose by'amazi bisohoka mu mubiri w'umuntu yamaze kwandura uwo mugera. Canke tukayandura mu gusangira ibikoresho canke ivyambagwa byakoreshejwe n'uyigwaye. Uwanduye uwo mugera ashobora kumara iminsi 3 gushika ku minsi 21 atakimenyetso arerekana ariko ashobora kwanduza uwo mugera. Ibimenyetso biranga iyo ndwara nibi bikurikira: ubushuhe bwinshi, kumeneka umutwe cyane, kudahwa canke gucibwamwo, kuvirirana amaraso mu binyigishi, mu mazuru canke mu bihimba vyirondoka, kubabara mu mugongo canke umubiri wose, kudahwa n'ibindi. Naho mu gihugu cacu ico kiza ca virusi ya Marburg kitarahashika kubera ko igihugu cacu gihana urubibe n'igihugu c'u Rwanda, turemeza ko natwebwe ico kiza kitugeramiye, ari naco gituma tubwirizwa kurikanura. Nico gituma rero duhamagariye abantu bose baba mu Burundi gushira mu ngiro ingingo zo kwikingira no gukingira abandi kugira ngo ico kiza ntikitwinjirane. Izo ngingo nazo nizi: kwirinda gukoranako canke kuramukanya duhana iminwe, gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, kwirinda gutizanya ivyambarwa, gushikiriza inkuru n'ingoga abajejwe ubuvuzi igihe tubonye ubufise ibimenyetso by'iyo ndwara. Ni kandi kwitura vyihutirwa ivuriro rikwegereye mu gihe wibonye ko ibimenyetso by'iyo ndwara. Twagomba kandi dusabe ko ababa mu Burundi bose borema kuko igihugu cacu kiriko kiritegura bikwiye mu gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo ico kiza ntikitwinjirane. Nidushire ingufu hamwe twese mu kwikingira ico kiza.
leta irakwiye gufata ingingo zose zishoboka kugira ibiciro by'imiti ntibibandanye kuduga. Bivugwa na Pamphile Malayika mushikiranganje asanzwe ari mu mugwi w'amaho ujejwe ibibazo by'imibano mu nama nshingamateka y'u Burundi. Afatira ku cigwa cakozwe n'urunane rw'amashirahamwe yo kuvuzanya PAMSAB cerekana ko ibiciro by'imiti n'ibikorerwa kwa muganga byaduze ku rugero rw'ibice 32 kwijana kuva mu mwaka w'2023. Tumukurikire. Mu byo nyene bashiriyeho ico kigo Abrema cyariza kuraba akanovera k'imiti, hanyuma kigunge kanaraba n'ibiciro by'imiti, kuko murabona hari abantu bagomba gushira imbere gufata umuti nk'ikidandazwa, bo bakirabira inyungu mu gihe umuti wateza gufatwa ahubwo nka produit ije kusahiriza amagara y'abantu, ije kugira ngo itume amagara y'abantu amererwa neza gusumba abandi bantu bacagomba gufata nk'ikintu cy'ikidandazwa bakagomba kuronderamwe inyungu, kujya kwa masukari, kujya kwibinabiriya. Nukuri ahubwo Abrema irakwiye nyene kuhaguruka ikagira ikikoze namba hari ivyo ibura ikabivuga ku mugaragaro, leta ikayitunganiriza kugira ngo ikore umurimo wayo iteza gukora. Ni naho mbere hari n'abantu bakora bavuga ati imiti kwinjira mu gihugu ajya ama procedure imiti ariko ikoroherezwa hakabaho isubiramwo ryaje ateko rigenga amasoko ya leta revision du code de marché public kugira ngo ibintu bijanye n'imiti les procédures ziba zigufi tizinde kwazireze hakujya kamasima amafera abeto ibiki nibiki gutyo imiti ikaza inyarukana n'ingoga kugira ngo abantu bashoye kugira amagara meza. Bese na leta ari kuye kuraba ukuntu ishaka gusahiriza kuri ibintu by'ibiciro. None ni haba batubya ko igihugu kirimo mu butare mu isanze amafaranga avuye muri ubwo butare mu byo yarakwiye gufasha gusahiriza harimo no kugira ngo abene igihugu bashoye kuronka uburyo kugura iyo miti bibaye ngoma na leta igashiramwo akayo nka kujya ibikora ku mwavu. Muradutungana ko numushinga amateka Pamphile Malayika. Igikorwa cyo kwandikisha imiduga kugira abayitunze bazohabwe uburenganzira bwo kunywesha igitoro cakigwa neza na bene iyo miduga, ariko bakabona ko kitiyumviriwe neza n'uburongozi bwishira hamwe Sopebu rijejwe urudandazwa rw'igitoro. Bamwe muri bene izo modoka bakabona ko nk'utunze imodoka nyinshi ategerezwa kuzandikisha ko nimero za telefone zingana n'igitigiri cizo modokari atunze. Aho rene mu gihe hari n'abadatunze telefone bita Android bakavuga ko ikiringo c'imisi 6 catanzwe kugira bandikishe izo modokari ari gito, bagasaba kandi ko cyo kongererezwa n'inkuru ya Evariste Nzikobanya. Igikorwa cyo kwandikisha imodokari kugira bene zo bazoronka uburenganzira bwo guhabwa igitoro mu minsi iri imbere ngo nicoroshe nkuko bamwe mu bene imodokari babivuga. Kandundura nabadafisa akanya ko kuja mu bibanza vy'iyandikiro bakoresha telefone zabo ngendanwa zigezweho Android bidakunda ko biyandikisha bakoresheje umuhora wa internet. Bagerageje baraduha na application yuko tokwigira twenye tukavyigirira ariko ntizikunda kuri bose, hariho bamwe bikunda hariho bamwe byanga. Hama n'ubwoko bw'amatelefone amwe mengo ari bavuze kuri ku batunze nk'ama iPhone ko bidashoboka, mwumva abo ni category imwe bivuyemo. None abandi nabo bategira batunga cyo badafise izo za Android nabo urumva ni category ya kabiri ndivuyemo. Ico kintu cyo nibaza ko bazoce baciga bagitora igisho umunyu. Hari ibindi abatunze imodokari bashikiriza ko ari ntambamyi, bibaza ingene ingenzi zirengana mu gihugu zizonyusha igitoro nk'abantu b'ingenzi badasanga abantu mu Burundi izoce bigenda gute, baje bazonywisha gute, cyaye nk'umuntu ari kwarengana ava nka Kongo aja muri Tanzania aje kunywesha mu Burundi izoce bisabiki. Nibaza ko utuntu duto bazogenda batorera inyishu ofira meziri ingene bizogenda biraguka ko mbambere cyo bakemuye kizo cyane nuko essence yabonetse. Hari n'abandi badashima gutanga amajwi bavuga ko batari ko bandikisha imodokari zabo
kubera impapuro z'izo modokari ziri mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara no mu biro vyemeza ko imodokari zikomeye contrôle technique mu gifaransa ab'imodokari zabo zikoteshejwe mu gihugu hagati bagasaba ko ikiringo co kwandikisha izo modokari co kongerezwa. Ico abandika izo modokari basaba ba nyenezo nuko buri modokari yandikwa ku nimero ya telefone, ufise imodokari 10 agategerezwa kuzandikisha ku nimero 10 nyene. Ibibanza byo kwandikishirizamwo izo modokari bikaba biri mu Kanyosha kw'ishure shingiro rya Kanyosha ya gatatu, kuri ETS Kamenge no ku kibuga kiri imbere y'ibiro vya zone Kinama. Nayo ishirahamwe Atrabu rihurikiyemwo habunguruza abantu n'ibintu mu Burundi naryo nyene ngo ryakiriye neza iyo ngingo kuko ngo bizotuma igitoro kiboneka ku bwinshi nko mu myaka iheze. Bivugwa na Charles Ntirampeba munyamabanga mukuru wa Atrabu, akavuga kandi ko abandikisha imodokari uno mwanya bariko basabwa impapuro nyinshi kuko zataye igihe, akabona ko bosabwa bike nk'imparati izi modokari zabo kugira abandikwe. Charles Ntirampeba agasaba ko n'ikiringo co kwandikisha izo modokari co kongerezwa. Kuvuga twebwe mwishiramwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi Atrabu mbere muri rusangi no mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, inyishu yose yoza ishobora gutorera umuti ikibazo c'ikena ry'ibitoro twe turayemera. Muri izo nyishu rero ishirahamwe Sopebu risanzwe rijejwe kudandaza ibitoro ryaratwemereye yuko biciye mu buhinga bwa none kwandika abasanzwe bakoresha ibitoro ko tugiye kumbura ikibazo cyo gukena ry'ibitoro gishobora gutorerwa umuti. Nico gituma rero mubona twebwe nk'abasanzwe dukora muri iki gisata na twebwe nyene turiko turiyandikisha kugira ngo bishobore kukorosha akazi kishiramwe Sopebu. Intambamye zihari twebwe muri Atrabu twamaze kubwirwa nabo dusanzwe duserukira nuko impapuro zisabwa hasabwa impapuro nka zose z'imodokari. Mu gihe ugiye kuraba igihe tumaze tudakora, novuga yuko muri iki gisata abasanzwe bakora mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu bamaze igihe kinini badakora, ko bigoye rero kuri bamwe ko bari gushobora kubandanya bari impapuro batariko barakora. No kuvuga ubu rero ibitoro bigenda biraboneka buke buke, bamwe n'abandi bari batanguye kwikazanura kugira bashobore kuri impapuro. Baciye baza rero bakavuga ko bagomba gushiramo impapuro zose zisabwa ku modoka ni nyinshi, ufatiye ku rupapuro ndangamuduga carte rose, ugafatira kuri contrôle technique urupapuro rujanye n'ubuhinga, ukafatira kuri permis de transport, ukaja ku byo muri mairie. Ivyo byose n'ukuri twebwe tubona umengo ni byinshi. Kumbure bofatira ku imparati y'imodoka, babahije gufatira ku imparati. Nibaza ko ivyo vyokorosha akazi kugira ngo dushobore twese kwiyandikisha. Nayo ubundi ubu muri uno mwanya mu gisata jewe mvugira sanzwe murikiyemo, ndemeza neza yuko hariho imodoka nyinshi ubu zidafise ivyangombwa bitewe n'umwanya tumaze tutariko turakora. Hariho ivyangombwa bimwe vyafatiriwe n'abakozi ba Amerika kubijanye n'amadeni ya biriya bita les frais de stationnement mbere na taxe municipale. Hari izindi ziri mu gipolisi kubera ama contravention. No kuvuga rero twebwe abo dusanzwe duserukira twosaba ko bishobotse ko bashiramo imparati y'imodoka mu kurindira yuko ivyo byose bikwira. Atari uko ni hamwe ejo ubuhinga bushobora gutangura ugaca usanga hariho abantu badashobora kuronswa ibitoro, kandi mu by'ukuri novuga ko amakosa atari bo yavuyeho ahanini. Abavyeyi batewe n'amazi muri zone ya Gatumba bimuriwe muri site ya Gisagara iri muri zone ya Matyazo muri komine Mubimbi bafise amakenga ko abana babo bashobora kutazobandanya biga kubera urugendo rurerure rw'ibirometero 5 bagenda kugira bashike aho biga. Bagasaba ko leta yobubakira amashure muri iyo site. Kuri ivyo urongoye iyo site amenyesha ko ico kibazo yagishikirije
yashikirije ubushikiranganje bw'indero hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho indero UNICEF mu Burundi Abdul Karim Muzinga agashikiriza ko babemereye kububakira ibirasi bitatu ariko ngo ibikorwa ntibiratangura n'inkuru ya Jean-Marie Vianney Mayonga. Bariko bararuha mu kuyiga nibagerageze badukure ngaha. Abavyeyi baba muri yo site ya Gisagara iri muri zone ya Matyazo muri komine ya Mubimbi bamenyesha ko abana babo bagenda rugendo rurerure kugira bashike ku mashure bigako bagatanga karorero nk'abiga ku ishure shingiro riri kuri zone Matyazo mu gihe cyo gutaha kuba ruha cane kuko baduga imisozi mu gihe bari bamenyereye kuba mu kiyaya bakagira amakenga ko ivyo bizotuma abana babo baheba amashure nkuko vyagenze mu mwaka w'ishure uheze. Bo abanyeshuri biga banga ibibazo binini simbona n'umwimbo uzohavuvamo ukuravye nk'umwana wo muri primaire kugira ave ngaha aje Matyazo umwana yakomba siniburi akazomara amezi abiri atonda hari kwezi ugira atazuca bivamo kuko urugendo rurerure kandi nabana batamenyeye kuduga imisozi urayibona bibaza yuko na trimestre ya mbere ntayo bazomara rema bariko bararuha mu kuyiga nibagerageze badukure ngaha abana baronka umwidegemvye nabo bige bitaka nk'uwagiye saa 10 kwanza abagiye mu gitondo ubu ntibarashika bacariko barurira kuko ntibahamenyereye imisozi. Abanyagihugu baba muri yo site ya Gisagara basaba leta ko yobafasha mu kububakira amashure muri yo site na cane amashure yo kwigamo abana biga mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatatu. Basaba yuko leta rero yoraba kungene yo bigenza. Hako bari batwemereye ko basho kuduha amashuri ngaha iyo bari gufuma batwubakira nyene amashuri ya mobile basi classe yo mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu bari kudufavoriza kugira abana bigire ngaha abo mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu akaba baje hari Matyazo ariko rero twararindiriye turabura sinzi rero kungene byagenze kwebwe dusabye kabisa ntidusabye byo kwarengera nibagerageza uburyo bwose tuve ngaha. Kuri ivyo Abdul Karim Muzinga rongoye yo site ashikiriza ko ico kibazo yagishikirije ubushikiranganje bw'indero hamwe n'abaserukira ishirahamwe mpuzamakungu gitaho ineza y'abana UNICEF ariko ngo mu masomero atatu babemereye kububakira na rimwe rirubakwa muri kino gihe. Aha turafise abanyeshuri barenga igihumbi ko twavuganye nabo mu shiranganje bw'indero n'abaserukira isata c'indero muri UNICEF bari batwemereye ko turonsa amashuri hano nyene muri site najya ari aciye nk'indwi twavuganye nabone bakatwemerera kutwubakira amashuri ibirasi bitatu nibaratangura ibikorwa baratwemerera ko amashuri yaratangiye uwamace nk'indwi zibi amashuri atanguye ko nta bikorwa biratangura. Nubwo biruko uwarongoye iyo site ya Gisagara ashikiriza ko hari amashirahamwe yabaye arabafasha mu kurosa inyigisho gwaruka kugira ntirusamazwe n'ivyo bajana mu ngeso mbi. Usari ishiramwe gitwa SADE yabaye radufasha n'akadrema y'abana yego nibo badufasha abana bato kugira ntibasamare ngo baje mu bindi bintu. Hari nindi shirahamwe gitwa Spring Communities biradufasha arico bise education holistique ariko umva biratandukanye na ya programme y'ishuri nyene badufasha mu kuririmba kubankadra kugira ntibaje mu bindi bintu bisamaza. Iyo site ya Gisagara ikabirimo abanyeshure barenga igihumbi bakaba muri kino gihe biga ku ishure shingiro riri kuri zone Matyazo hamwe n'abandi biga ku ishure shingiro riri ku mugwa mukuru wa komine Mubimbi. Aho hose hakaba hagendwa urugendo rw'ibirometero 5 nkuko bibandanya bishikirizwa n'uwo arongoye iyo site ya Gisagara. Ni kuri nkuru ya Jean-Marie Vianney Ngendakumana duce turangiriza ko ano makuru yaranze indwi mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye mubandanye mukurikirana ibiganiro bya televiziyo Isanganiro.